Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu mwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzogaruka kuri vyinshi bitandukanye. Turaza kugaruka ku makuru ajeje gushikira ku ikete rihejeje kurungikwa mu biro vy'umukuru w'igihugu kwa Varese Ndayishimiye. Tuze kugaruka kandi kubejeje gutangazwa n'urwego rw'iperereza. Hari umunyagihugu kandi yari yarabuzwe irengero, nawe tuza kugaruka ko kuri uyu munsi yaje kuboneka ndetse naho apfungiwe tukaza kuhabageza ko ni umugemwe bohero rya Gitega ibintu bibandanya kuyangara, aho abanyororo bapfungiwe muri iryo bohero bariko baratabaza ndetse n'abakozi b'ibohero bakaba bariko barabafasha gutabaza. Byose ntuze gucikanwa nayo tugiye kubageza ko muri uno mugoroba. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo toje cikanwa nayo dushikiriza. Usangize kandi no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo bashikirwe nayo. Aho uherereye hose, uherereye nga mu gihugu c'u Burundi, mu buseruko, mu bumanuko, mu buraruko, mu burengero, hanze y'imbizi y'igihugu c'u Burundi nko mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini, ku mugabane wa Afrika ndetse no makungu ya kure, mwese ndabahaye kaze muri ano makuru ngiye kubashikiriza. Ni mu gihe kandi mu bice bitandukanye vy'igihugu ndetse no mu bategetsi batandukanye bamaze gutora inyandiko hirya no hino mu gihugu, nko mu gisagara ca Bujumbura, mu ntara za Bujumbura, Rurari, Kirundo, Muyinga na Rumonge ndetse n'ahandi hatandukanye mu gihugu. Kubwo babonye izo nzandiko batumenyesha ko basomye ivyanditse kuri izo nzandiko babonamo ko ari umugwi w'abasirikare n'abapolisi ngo uharanira impinduka mu gihugu CNPCB. Uwo murwi bikaba bivugwa ko ngo serukiwe n'uwitwa Lieutenant Stanislas Ndihokubwayo, ari nawe ngo yoba yateye umukono kuri izo nzandiko ndetse avugira uwo murwi w'abasirikare n'abapolisi baharanira impinduka mu gihugu, avuga ko wagiye habona kugira wiyamirize umugambi wa kudeta uriko urategurwa n'abasirikare n'abapolisi. Uwo murwi uriko uragwa ukagaruka ko intwaro ya President Ndayishimiye ngiruhije Barundi iki gihe ko rero ngo uriko wiga izindi nzira wokoresha uri kumwe n'abanyagihugu kugira ngo bamukure ku butegetsi atamarasa banje guseseka biciye mu kumuhirika ku butegetsi. Ivyo bikaba kandi bishitse mu gihe mwijoro ikinyamakuru ikiriho cegereye ubutegetsi, bamwe banavuga ko cegukira iperereza cari cyatangaje ko gifise amakuru yo kwizera ko hari inyandiko bita tract zigiye gutagaguzwa mu gihugu cose ziyamiriza ubutegetsi bwa President Varese Ndayishimiye. Ibiri muri izo nzandiko ndetse vyamaze no gushika mu biro vy'umukuru w'igihugu, benshi bakaba bariko barabivuga ko gutandukanye vyose turaza kubigaruka ko mu kanya gato y'imwidonido. Ni mu gihe mw'ibohero rikuru rya Gitega abanyororo bapfungiwe muri iryo bohero bariko baratabarizwaho bamaze iminsi bataronka ibifungurwa. Nkuko bishikiriza n'ababatabariza, abanyororo bapfungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega bavuga ko bari mu kwicwa na kigoye kuko iminsi irakwiye 5 bataronka ibifungurwa. Ni mu gihe bamwe mu bakozi bakorera batabariza abanyororo bagira bati nimutabarize abanyororo bageze habi, iminsi ku 5 atabifungurwa bahabwa, vyabiharage canke ubufu vyose vyaraheze. Vyaduteye ubwoba kuko n'abarongoye ibohero nta muco batanga, bavuga ko biri mu kuza. Abo bakozi bakorera muri iryo bohero bagasaba inzego zibijejwe harimwo urwego rw'ubutungane, ibiro vy'umukuru w'igihugu gufasha kugira ngo abanyororo ntibicwe na kigoyi. Ivyo bikaba biruko kandi mu gihe no mu yandi mabohero amaze iminsi yibonekeza ubukene bw'imfungurwa, nko mu ibohero rikuru ry'intara ya Ngozi n'ahandi, aho gushika n'ubu hibonekeza ikibazo kidasanzwe c'ikena ry'amazi meza. Nandi yose twabateguriye rero muri aka kanya, ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo toje cikanwa nayo dushikiriza. Usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi y'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Ndagwaye kaze mwidonido yano makuru. Reka ano makuru yacu tutatangure ku nzandiko zariko zikwiragizwa mu gihugu cose. Mu gihe ku munsi w'ejo uheze igenekerezo ya mbere mu kakaro hari Abarundi baramutse bahimbaza imyaka 62 Burundi buronse nayo kwikukira, mu bice bitandukanye vy'igisagara ca Gitega no mu micungararo yaho hazindutse hatorwa impapuro zitagira umukono hamwe mu bibanza kimwe mu menyeshamakuru rwashoboye no kumenya ko izo mpapuro zatowe hakaba harimwo aho bita kuri place hasanzwe hashinzwe
Icibutso cashinzwe n'umugambwe CNDD-FDD citirirwa igicaniro c'Imana kw'ibarabara rya Muyinga kuri UPG hafi ya Messe des Officiers hamwe no ku rutonde ugana ku masanganzira y'ibarabara rya Gitega Karusi na Gitega Ngozi. Mu butumwa buboneka kuri izo mpapuro hakaba hari handitswe hati nduguriye Twamugina. Itangazo ryihutirwa riraba umurundi wese, abarundi twese, aboroshe, abahambaye, abato n'abakuru mu butandukane bwacu. Iki nico gihe cyo guhaguruka kugira ngo dutabare igihugu cacu, kuko nta wundi azobikora mu kibanza cacu. Aho tugeze nta kibi kibaho na kimwe. Evariste Ndayishimiye n'akarwi kiyo basigaje kudukorera gisumba ivyo bamaze kudukorera. Ndugaye Twamugina. Nkuko biboneka kuri izo mpapuro abavyanditse bavuga bati ndugure Twamugina. Twarasonzeshejwe kandi tubandanya dusonzeshwa. Nta bitoro bikiboneka, kwiyunguruza ntibishoboka. Ifaranga rimaze gutakaza agaciro 100%. Turicwa atacamira, turafungwa atacamira, bene wacu baranyuruzwa bakagenda amazima yongo, tukabura n'ibiziga ngo tubashingurane iteka. Ndugaye Twamugina. Izo mpapuro ntizigarukira ngaho gusa, zirabandanye zikagira ziti ndugure Twamugina. Ibintu byose byankenerwa dukenera ku isoko ibiciro byaraduze. Aho kuturonkera inyishu y'ivyo bibazo, umukuru w'igihugu abandanya mu kudutamba ku muvyimba kubera agahimbo k'ivyo atunze, nkuko avyivugira uko atawumurusha ubutunzi be n'akabarirwe k'ubutegetsi. None turindiriye iki kugira ngo duhaguruke tuvyanke? Ngo umuntu atinye ingwe ntatinya yamwinjiranye. Ndugaye Twamugina. Mwomenye ko izo nzandiko n'ubundi ziriko ziyamiriza intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye zazinduwe zitorwa muri iyo ntara ya Gitega ku mugwa mukuru wa politike, ari naho ibirori nyamukuru vyo kwibuka intayo kwikukira ku Burundi vyahimbarijwe ku munsi w'ejo. Ni mu gihe kandi nkuko nababwiye mu rwego rw'iperereza ho cyane ikinyamakuru caho bamwe bavuga ko cegereye abategetsi kandi cegukira urwego rw'iperereza cari caraye canditse ko izo mpapuro bita tract zishobora kuzotorwa hirya no hino mu gihugu. Tukiri kubirabana n'iperereza, inyuma y'iminsi itari mike atawuzi yo ari apfungiwe mu gasho ka PG Muyinga abandanya gutabarizwa. Uyu ni umunyagihugu Sabushimike Donatien twatabarije kuri no mbonesha kure yacu. Yari yafatiwe Muyinga avuye mu gihugu ca Uganda, apfungiwe mu gasho ka komisariya ya Muyinga benshi bita PG Muyinga. Amakuru twavuye turonka rero yemeza ko umunyagihugu yari amaze iminsi apfungiwe mu biro vy'iperereza ry'intara ya Muyinga, aho yanahohotewe yagirizwa kuba yaragiye mu myerekano yabaye mu mwaka w'ibihumbi 2015 nk'uko amakuru twatohoje abivuga. Inyuma yo kumutabariza hano twamenye ko kandi umurwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNIDH waciye utangura gukurikirana uwo munyagihugu. Abagize uwo murwi ngo baba barasavye ko akurwaho yapfungiwe mu gasho k'iperereza agatwarwa mu gasho kazwi n'amategeko. Gusa gushika ubu akaba yashikanywe muri ako gasho ka PG Muyinga amerewe nabi cyane. We yarahohotewe bikomeye kuko amagara yiwe ntiyifashe neza, aranagwaye nta ngufu afise, niko abamubonye batuyagiye. Gushika ubu uwo munyagihugu nta kindi cyaha yagirizwa kiretse ko yategetswe kwemera ko yari mu bakoze imyerekano yo kwiyamiriza kiringo ca gatatu cyo muri Petero Nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi 2015 imbere yo guhungira mu gihugu ca Uganda. Umuryango wiwe urashima kubona wabo akiri muzima kuko wari wihebuye kuva agifatwa agatwarwa gupfungirwa ahantu hatazwe, ariko ukabandanya ugira ubwoba ku mutekano wiwe ugasaba ko yorekurwa kuko ataco ariko arazira. Tubibutse ko uwo munyagihugu Sabushimike Donatien yafatiwe mu ntara ya Muyinga ku igenekerezo rya kabiri ruheshi umwaka w'ibihumbi 2024 igihe yari avuye mu gihugu ca Uganda, aho yari yarahungiye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015. Agifatwa Sabushimike Donatien yari yaciye atwarwa gupfungirwa ahantu hatamenyekanye, ivyatumye abiwe batangura gutabaza amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu atandukanye kugira ngo barabe ko atakibi coshikira uwabo mu gihe yari yari yafashwe n'urwego rw'iperereza nk'uko bizwi yuko abenshi bafashwe n'ubwo rwego badasubira gutorwa ari bazima, ahubwo abenshi basubira gutorwa ari ibiziga.
ni mu gihe batatu mu bimba inzahabu mu Kinyegero bapfuye baguwe ko n'umusozi. Abo ni abimba inzahabu batari munsi ya batatu barishwe n'umusozi wasenyutse ku muhingamo wo kuwa gatanu uheze kw'ibarabara ry'indwi mu ryo ku mutumba Rusororo ni muri komine Rugombo h'intara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu. Buramatari w'iyo ntara Kareme Bizoza agasaba abarongoye kwinjira mu makoperative azwi yo kwimba ubutare. Iryo bara ryaguye hafi saa 8 z'umuhingamo ku bw'amasoko yaho nyene avuga ko abo bantu bari bamanutse ku metero nyinshi cyane mu kinogo barondera inzahabu. Isoko mu vy'umutekano ryo rivuga ko indwi muri abo bimba ubutare bashoboye gutabarizwa. Abo barakomeretse bakaba bariko baravurirwa kuri bimwe mu bitaro vyaho nyene niko bimenyeshwa n'abajejwe intwaro ku rugero rwo hasi. Abo bakaba babazwa nuko abo bimba inzahabu bakora badakurikije amategeko, atabikoresho bafise canke ibindi vyo kwikingira. Abimba inzahabu mu Kinyegero bafise umugenzo wo kwinjira mu bice vyimbwamwo n'amakoperative yemewe mw'ijoro. Abarongoye mu koperative bagasaba abajejwe umutekano n'intwaro gufata ingingo zo guhasha bimba badakurikije amategeko. Buramatari wa Cibitoke aravyemeza. Kareme Bizoza agasaba abarongoye kwinjira mu makoperative n'amashirahamwe azwi mu ntumbero kwirinda ibihano no kugira ngo imiryango yabo izoshumbushwe mu gihe habaye amasanganya. Intara ya Cibitoke kandi ikaba ari imwe mu ntara z'u Burundi zirimwe ibirombwe vyinshi vyimbwamwo inzahabu kuko n'ubundi abenshi bakunze kuhasiga ubuzima bagiye gushakisha ivyayo matungo. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda kugira ngo tuje cikanwa nayo dushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze y'imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Muhuza TV, Imana ibahezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muri ko murakora.